niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. ukurikira nkeka Jean Claude ukurikira mbabarira nkeka sinavuze ibyo ushaka mugabo nuko nyene ndibaza ego mwayivuze neza. Muragize neza cyane abo turi kumwe twatewe iteka nabonye abanyacyubahiro bose turi kumwe uyu munsi turi mu rugo kwa Bikovongo nanje ndo murundi ndo muvumo nkaba umwishwa w'abanyiginya mwene se murovyi wa kabonerano kacu na cagwa amahete mvuka mu majaruguru y'u Burundi muzakirundi nukuri ntaco mfise ndusha abandi uretse gushima kuko aho mperereye kubera ndi umuntu w'umutama gose abantu bazi ngo ni jewe nzi kirundi banyikora ko muri bimwe bimwe ariko rero hageze igihe ndonka umwarimu canke umwigisha kuko umwarimu burya cyaturutse ahantu nukuri inyigisho zawe zaranyubatse zongera ziranyubaka zongera zubaka n'abandi ubwo rero sinoreka nase kubisubiramo ko benshi babisubiyemo ibyo wangiriye n'ibyo wagiriye abandi urakagira imana abakarorero ni nko guhamagara umuhungu wacu ndibwo yari karabivuga bisubiramo akabihingura kuguhamagara mu bwinshi nk'abadayimoni canke nk'abaganza abo byaranteye iteka kubona afata Bikovongo nkamuhamagara mu izina ry'urudende ntiwewe gute wa mugabo we mwaramutse nuko icyo nashaka kuvuga nico icya kabiri nikijanye na bijya by'uko nyakubahwa canke mwubahwa aho bitandukaniye narabuze gusa ingorane wanteje nuko ntashobora gusubira inyuma gukosora aho nabivuze hose mu majambo nagiye ndavuga nabivuze kenshi gushikaho mere yimvingana gutya ariko rero utaramenya ikintu ntiwo biharurirwamo amakosa muzuze maradusabira imbabazi ahari henshi mwariko mugerageza duhanahana ivyiyumviro hanyuma twari tuvuga igihugu kigenzi cyacu jewe nkunda kukitsi c'abavyara niyo tuvuganye n'umutware runaka w'Uburundi ndamubwira ntabo bavyara bacu bimeze gute koko niba bavyara bacu kandi tuzobana mpaka ururimi rwabo rurakenye rwacu ruratunze kuko jewe nagize umugisha wo kugwiga ururimi rwabo kandi aho nagarukirije sinaminuje mugabo nta mwana w'uwabo yanje imbere nari imbere iyo uwitwa Ferdinand abantu bashobora bamuzi umukolonel yitwa Ferdinand ataba ari wa mbere nabo wa kabiri nuvuga ko indimi zabo turazizi niwabo ntibagira agacimbiri ntiwakibutse ntibagira agacimbiri mugabo twebwe turagafise ariko bafise ntibagira umutumba wa rusasuma mugabo twebwe turawufise ikitonderwa ni ikihe kugira ngo sinje kure abantu ntibashobora kubibona yuko hari ikibazo cyo gufatanya burya buce ubuce bwitirirwa Burundi buri ku gihande ca Tanzania izimbibe z'abakoroni zitarajako zose bavuga ko zari ku Rwanda bobo niko babifata iyo uvuze igice kijanye ku Burundi bobo ubu bashigikira ijambo rivuga ngo Urundi Rwanda kandi izi ni inyigisho ziriko zirigishwa mu mashure matoyi amashure makuru na kaminuza no mu biganiro bikorwa kuri za ruhuri bariko baragaragaza kumvisha abantu ivyo bita ngo Urundi Rwanda no kuvuga ko babigisha agatima ko guharanira ko bogarura Urundi Rwanda no kuvuga ko Uburundi babwita ko ari Urundi Rwanda urumva ngo ni igihugu cyabo kiri cya kabiri ibyo rero subango no kwigisha amacakubiri nabavukanyi ndabafisemo inyungu jewe nyinshi cyane mugabo ni vyiza ko ibintu iyo bifise imitwe kubiri bigira n'imirizo kubiri Uburundi bufise imico n'imigenzo yabwo Uburundi bufise amoko yabwo aburanga Uburundi bufise yego ni vyiza guhanahana ko twinjiranyemo mugabo umuntu akamenya hataha uwundi mwana niwe nabwiye nti yahitanye nakarero ncampeza ubwo nyene naramuhanye ni yabari ku murongo arambabarire nakarorero naramuhanye yasohokanye n'abandi banyeshure baca ahantu biba imyembe mwacyo kirundi cy'abakoroni bavuga ngo ku maroda tukira abanyeshure
umwana rero yarivye imyembe ndabimenya ndamuhanya ariko dawe nubwo umpanye babiteye mwibarabara ubiravye nawe ivyo bitaho bihagaze hari mwibarabara ariko vyari mwibarabara mugabo si vyaso ivyo uciye ko byose biri hafi si ivyawe novuga turakwiye kumenya ivyacu bakamenya ivyabo ikindi ntereza ko mwubahwa n'ukuri baravuga ibya ntibazohave biyumvira ko igihe vyoshika turavyifuza ntawe utifuza gutera imbere igihe bo dutera iteka bakadutera iteka kuko uwacu ukaja muri akademi rundi ari guteyemwo iteka jewe nibaza yuko ho bahungutse benshi mugabo ari jewe mpomvye sinzi kuzoronka umwanya nko wahora undonkera ariko bwarigeze mwumva umuntu yanka umutamana none nivyo ariko ugezeyo mwodufashe kandi baranyumva nabonye abanyacyubahiro aha mvuga ngo ndahambaye gose ko nahiriwe nkaba hafi yabo ngo wishimikije ngo umugano aca umugani nuko hoboneka imvugo indamukanyo y'ikirundi ikamenyekana cyane cyane mu majambo abwirwa benshi kuko jewe nakuze tugira ngo tugire amahoro n'umugambo w'abadasigana iprona abantu bakavuga ati nasasagare canke nasagarare kandi kwa byari ivyo hanyuma bamwe muri bo baza kubona yuko atosasagara kandi adahari hazamutso yindi ibwirwa abanyagihugu bose ivuga ngo tugire amahoro bava ati tuyaharanire ko bari babonye ko adahari iyo ndamutso nayo irazamo kandi abarundi barayakira uyu munsi rero yego murambari iyo umuntu baramukije abantu baradidinganya no kurondera indamutso abantu bahuriyemo cyane cyane abatware baturamutsamwo tukamenya ivyo tubasubiza murazi yuko nazi wanyu byarandundubiye ndaza kubabaza nifuza ko mwozobiyaga mukaraba na uko vyogenda ahari ndakengurutse ndashimye ikindi abatware numvise ko baseru ubu harabizera sogokuru umuhisi yarizera kandi yarasenga ubu hari uyu munsi ari kumwe n'abasenyeri agatoke ku kandi nibafate aba bantu barongoza amashengero naje ntako nobigira ndimo nuko ndi hanze begeranye uburyo begeranye abahinga bashiraho bibiliya y'ikirundi kuko iyi hari n'ikirundi mugabo ntiyatuye ifisemo n'amajambo y'amahanga menshi atanditse nk'uko mu kirundi yo kwandikwa kandi aho hantu Imana ikuturindire bikovongo tugire amahirwe uzobe urimwe mu bantu bashobora kudufasha twongere tuyishire ku murongo wa Google abigisha barayikeneye kandi tuzoterera habuze hobura amahoro ntihobura amahera murakoze ego ndagukengurukiye je ngaruka ku bintu bibiri gusa dufate ko uburundi ari urundi Rwanda dufate kwivyo ari byo none ko uburundi ruca ruba umwana w'u Rwanda kujya kuntu u Rwanda rutera n'umuvyeyi atera umwana kwibaze mwe wese yibaze dufate reka tubifate ko nibyo urumva uburundi rurabaye urundi Rwanda no kuvuga nka kujya bavuga ngo la Nouvelle Orléans la Nouvelle France ko Quebec ari Nouvelle France okay ko ubufaransa buri hariya hama buca buraronka ikindi gice cabwo cy'ubufaransa kiri ahantu yita muntu ze muri Amerika baca bayita Nouvelle Orléans Nouvelle Louisiane ubu rero n'umuvyeyi atera umwana urumva ihe inyishu nukuvuga na kamaramaza hamwe byo bari ivyo noneho sivyo igituma atari ivyo ngo ndabikwereke abantu bavu mu Bufaransa baza muri Quebec aha muri Canada mbaye bavuga igifaransa gikeyi ufatiye ku bantu bagumye mu Bufaransa ukibizana mu Rwanda kiri ururimi rw'Uburundi goba yari ko rukenye gusumba ikinyarwanda none ikinyarwanda cyo gikenye ku kirundi ahubwo uzosanga u Rwanda ari ubundi Burundi aho ngoma ndakubwire hariho ibihugu vyigabuyemo kubiri twebwe igihe abazungu baziye hariho intara ziwacu zagiye muri Tanzania urabona Burundi bugenda muri Tanzania ngo bugomba batere ngo kubera ngo hariyo yindi ntara ngo ya Kigoma oya ndeko abarundi bacu bariyo ntaka kubatera urabona Burundi bugambiriza buvize umugambi wo gutera Kongo kandi hari abarundi biwacu oya nibikunda urabona Kongo Republique Democratique do Congo igomba gutera Congo Brazzaville oya kubera bwari ubwoko bumwe
hanyuma hacamwe uruzi rumwe batiremwe murabaye ikindi gihugu namwe murabaye ikindi gihugu. Bijye byose bavuga ntibyira shinge na rugero, mugabo ivyo uri kuravuga nivyo leta irakwiye kubifatirako nk'ubwo burorero ntemeje gutanga. None numuvyeyi atera umwana ugamutere gute? Wewe mwubahwa, wewe uravyaye umuhungu wawe arafise inzu, arafise umugore n'abantu bafise abuzukuru, kaca kumutera ntibikunda. Ikindi wewe uvuze rero ivy'agacimbiri n'ibiki byose nabivuze, indamukanyo abarundi n'abantu bari nakagaye, abarundi bari nakantu agasuzuguro katabaho ngo mbe ngo ntafatire ngo Patrice ngo avuga ngo ivyo ngo yavyize hehe. Umuntu wa mbere yanditse Kazinduzi Oxford ntiyize. Rero ivyo mvuga reka gufata ko ntabyize, umbiriza ivyo mvuga, bumvise bimwe ubwenge bikurikiza, atabwenge burimo ireke aho. Abarundi umwubahwa nyene icubahiro Ndadaye Melchior yaseze yisi atubwiye ingene abarundi baramukanya, yavuze ati ko harimo avuga bati tugira amahoro, bakavuga ngo tuyaharanire, bakaduza ukuboko abo n'abafrodebu abandi bakavuga nasasagare. Yavuze ati mu Burundi umuntu azovuga ati tugira amahoro, abantu bose bazovuga bati twese. Bajya abantu bavuga ngo nasasagare nakagaye ukugayanye n'icubahiro Ndadaye Melchior ati ivyo yazanye tuja kuvyemera. Barabizi ko mu Burundi mwubaho utarubizi cyane bikubariye. Harabaye ijambo bavuga bati umuntu aramukije mu bantu akavuga ati tugira amahoro, bishura ngo iki? Nibishura ngo nasasagare, nibishura ngo tuyaharanire, ari mu mugambwe bunaka kandi tuyaharanire, arabaporona babahuye bacha bavicura ibindi, arabantu nze hari kundi baca bagira gutya nyabo kwa deficiency zindi bagira gute sinzi ibintu baca baca bishura. Mugabo mu Burundi umuntu avuga ati tugira amahoro ni twese, mugabo kubera gasuzuguro kuwo muntu Ndadaye Melchior nivyo yazanye nico gituma uzavuga ngo tugira amahoro ngo nasasagare nakagaye. Rero birashobora kuba no ku bantu bamaze kumenyera byansi ingene bigarura, mugo umuntu yocavuga tugira amahoro nasasagare oya kwese niko yocavuga. Niko no guhinyisha rero mugenzi, reka dutebutse mbona umengo umwanya uri kuri aturega, asigaye iminota mikeyi. Hariho ngo umuntu yanditse ikibazo ngo mandagisome hanyuma nte nishura, avuga ati jewe nitwa Alex, nagire mvuge kuri ico kijanye n'inyambaro mu manza. Abarundi n'abanyarwanda hariho ibintu byinshi duhurirako, nkabona mu gihe umurundi atambaye impuzu iriko ikirangantego cy'u Rwanda ntise n'idarapo ry'u Rwanda ataco byoba bitwaye. Murakoze. Urumva uwo muntu avuga ati kubisanzwe n'abanyarwanda bambara imbega bambara nkuko kwiwanje, hanyuma abarundi bambara nk'abanyarwanda ntaco. Iciza nuko atabendera ry'u Burundi baba bambaye. Nibaza yuko ivyo uvuga atari ivyo nakatoye. Ivyo uvuga sivyo, uraronsa ubusa ku 10. Abarundi barafise ingene bambara. Hinge ndakwereke je ndafise impuzu ngaha, hinge mbwira umuhungu wanje anyereka impuzu. Hari impuzu abarundi bambara n'imiburi baba bambara izo mpuzu nyene. Ndabira ngaho hari impuzu dingwe ndumasa nini. Aho rero urabona nk'iyi mpuzu umuntu yo kwambara nk'iyi mpuzu akaba yagombye gukenyera no vyumva, kubera hari impuzu kama z'abarundi bambara. Urumva rero utangiye kuvuga rero ngo urumva ngo kubera ngo atadarapo ry'u Rwanda ririko ngo byose ngo birarekuwe, ngo kubera ngo atadarapo ry'u Burundi ngo ririko ngo byose birarekuwe. Ntibikunda ibintu byose sibendera. Kandi imbere yuko ibendera riza, ibendera n'abazungu, ibendera n'abakoroni. Imbere yuko abakoroni baza twari dufise akaranga, kandi na wewe ari wewe nyene wewe Alex weze kubivuga. Iyo uva ntahonzi niba buva mu kirimiro hari ukuntu abarimiro bambara, ababona barafise ingene bambara. None rero ugomba hace haba ari idarapo ryo mu kirimiro n'idarapo ry'imbo ngo ntaco ngo atambaye ngo ibintu biriko ibendera ngo ryo mu kirimiro ngo ntaco. Hari ukuntu abamozo bambara, hari ukuntu abaragane bambara, hari ukuntu abagamba bambara, n'uburengeti ni iki. Ijya ni nyambaro yabo, kandi kubisanzwe nko misi mikuru itegerezwa abagamba babwiza kuza bambaye nk'uburengeti nka kujya nyene, ikaba ari nyambaro yiwabo. Akaturekera twingene twambara. Hanyuma abanyarutegama bakaza bambaye natuje tuntu kwa kuntu wa musidantere wo w'Ikarusi umengo ntunze ni musidantere w'inyabikere kwa kundi yari yambaye neza cyane, yari yambaye nk'abanyarutegama. Wa mugabo rero ivyo bintu byo kuvuga ko atari kidarapo ko atamunyarwanda n'umwe yambara nk'umurundi.
kwata munyarwanda numwe yambara nk'umurundi wene ugomba kwambara nk'abanyarwanda ni kubera iki wisuzuguza kandi twebwe ururimi rwacu rusumbuka iwabo imico yiwacu isumba iwabo dufise intambo zisumba iwabo tutamba neza gusumba iwabo hari umututsi nandikiye ejo yambwiye ngo bijya bintu baturungikiye ngo ujya mu nda ngo yarongoye n'umunyarwanda namubwira nti ko abanyarwanda kazi batuka abarundi kazi ngo abarundi kazi ni babi none abakozi abarundi kazi babakwera iki Ego chazira kabinga ba mama nuzo kubahuke samaza mwibutse agira nkugaruke ko kubaka ni babiri igora gata yatevye kumva totoye simbe wugurure cumweri kigishika tindagize mwiriwe mwiri ute bonye yajinyitse banza umutwengere muko kirubigi ko data wanje abakozi barundi kazi ari babi none abanyarwanda bakwereka abarundi babakwera iki babakwa kubera bazi ko hari ubwiza hama ngo banyenda ku ikintu kimwe iyo hariho Miss Africa urabona umukwego w'umunyarwanda kazi aca ku murundi kazi habaye Miss Africa habaye Miss Monde nukuvuga habaye mazi yo kwiteke yo muri Afrika canke mazi yo kwiteke yo kwisi yose urabona umunyarwanda kazi yaciye imbere umurundi kazi we twisuzugura kubiki twebwe nitwe turabagabo nitwe dukwa abarundi kazi nitwe tubabira ubu rero duce twemera ngo urumva ngo abanyarwanda kazi ngo nibo beza kandi n'abanyarwanda baza gukwa abarundi kazi bacu ico kibazo cyakije kimbabaza gose ico kimbabaza wiyumvira nkuko rero ntitwohuza mugabo ni buke iyo umuntu yigisha abanyeshuri bose ntibaca ntibamenyera icyarimwe mugabo baraheza bakamenya bukebuke ukurikira muhize twari twamuhaye ijambo ajya muranta mwubaha Nzeyimana muhize hari umuntu wamuhaye urakoze cyane mwubahwa yewe ego nukuri jewe nitwa Nzeyimana muhize